dushimire aba bantu bakoze iki kintu ciza kugira ngo baze baraduha amakuru ari abarundi b'iwacu. Dushimire abantu mu Barundi bakoresha imbuga bahagurutse nabo bakavuga igihe u Rwanda rwari rwigize akamana, rukagaragara ko ari umenga rufise abamenyesha amakuru bo gutyoza abandi. Tubashimire, dushimire abantu bahagurutse nabo bagasesangura, nk'uyu muntu w'umusesanguzi asesangura aciye muri BMFO, Imana imuhezagire. Iragaragara ko ari umuntu avuga ibintu atuje kandi birimwo ubwenge, agatanga amakuru y'ukuri. Mpagaze kuri iki kintu kivuga yuko abanyarwanda bari bishize hejuru cane, bari basizeho intambara zikomeye, intambara y'urwamo rw'amajambo, bavuga vyinshi mu binyoma, bahayagiza ubwicanyi butegurwa na Kagome wabo kabisa. Rero je nezejwe n'ingene nabonye muri aya mezi abiri abarundi nabo bahagurutse bakavuga kuri Kagame, aho batyoza abategetsi b'u Burundi nabo bagahaguruka bakatyoza abategetsi b'u Rwanda, bagatyoza n'abamenyesha amakuru b'u Rwanda. Ndabona abigeme nabone bahagurutse bakavuga bati u Rwanda ntaco mudusumvye, akantu kose kabaye bakavuga. Turabashimiye. Rero nagomba sabe BMFO ari kumwe n'abo bandi bamenyesha amakuru baze barategura ibiganiro bivuga ku Rwanda nago, ku mateka yago. Mu Burundi tubuze igitoro, ariko igitoro naco kirafise insiguro nubwo tukibuze. Dukwije imyaka 10 irenga twarafatiwe ibihano, ariko nta musi mu gihugu c'u Burundi baraterereza ingene bahemba abakozi, bahemba igisirikare, bahemba iki. Nta murundi ashonje ari muri iki gihugu. Je ni mu ntara ya Ruyigi, uravye imisozi ingene yambaye, vy'ukuri turabishimira Imana. Ndabona dusumba u Rwanda, kuko u Rwanda rutunzwe ukurikiranya amakuru, rwari rutunzwe n'amafaranga ava muri jenoside, rutunzwe n'imfashanyo nyinshi ruhabwa n'ibihugu vyinshi, rukongera rugatungwa n'igihugu ca Kongo rugisahuye. Rero umuntu avuze ngo Kagame ntarawofatwa, ahubwo yafashwe nyimutabibonye, yafashwe. Niwamubona yatanguye no gukambirana, niwamubona n'umubiri we watanguye gukambirana, siwe yafashwe gusa, ahubwo abanyarwanda bafashwe bose. Sinari bwabone ibintu. Burya nasanze igihugu c'u Burundi ni igihugu gikomeye, ahubwo nasanze igihugu c'u Burundi bashikingana na Amerika. Ega burya nasanze ibihugu vyinshi sivyo bihari, bitwagwa n'abazungu. Kuva kuri Nkurunziza kugeza kuri Evariste bahawe itegeko rivuga riti bemere ko abagabo barongorana, abakobwa barongorana. Bavuga bati iryo vumwe ntirikaze mu gihugu, turahevye imfashanyo zanyu, mugabo Imana igume mu gihugu cacu. Ivyo vyaratumye badohagarikira imfashanyo. Uze wumvirize Kagame nawe yavuze ati ikitazoba ingorane, nikitazoba ikibazo, nikitazoba ico mwisigurako, nuko umugore n'umugabo barongorana canke umugabo ku mugabo barongorana.
ibyo biremewe. U Rwanda nimwabona amadayimoni menshi muzayasanga ari mu Rwanda, niho bageze aho birongoza ibidaji. Umuvumo iyo waje ku gihugu uza mu buryo mutazi kuko buri kuzanwa n'Imana. Hajya rero nimba mutabibonye, Kagame Imana yapfukuye abatware bo mu Rwanda ibyo bamazemwo imyaka 30, burya Imana yabapfukuye. None igihe yatangura kugara amashengero ngo akeneye amasuku, ngo akeneye ibintu bigezweho, ngo akeneye ibintu byubatswe nk'inyenyeri, none ugira yabikora azi ko ico bigamije. Imana igomba kugupfukura, iragusuka kumwe yasuka Farawo, imukomanaza umutima kinangira, ibihano bikamuzako. Cico nosaba abarundi twese twomenya, nasanze indongozi z'igihugu c'u Burundi Imana yazisizeho. Nasanze igihugu c'u Burundi cubatse mu nyabutatu zikomeye: umutekano. Namye ndaba defile y'abantu, nsanga Burundi bwubatse ikintu gikomeye abandi batamenye, ni Imana yakibahishuriye. Mu Burundi bakubarira bati ibiswi vy'inkona bikivuka bavyigisha akarangamutima k'igihugu no kugwanira igihugu. Abagore abakenyera rugamba babigishe kugwanirira igihugu. Imisore kuva mu mashuri bayigishe kugwanirira igihugu, kabahane umwambaro. Igisirikare c'u Burundi kigaca cubaka ikintu gikomeye, ubumwe, muri bwa bumwe. Ni kuvuga rero ugiye kuraba mu Burundi bose n'abasirikare, mu Burundi twese n'abasirikare. Kagame yavuze ngo ndaribwa ngo ndaribwa ku Burundi. Je nanarije nkaraba, nasanze Kagame hamwe abarundi bovuga bati tumurye, n'igisirikare nsanga cogendera inyuma. Abarundi bose n'abasirikare baba bamaze kumuhwata, si bijya yagira muri Kongo, mbega bijya biribera Igoma na za Bukavu, hari abanyagihugu b'abakongomani. Burya abarundi bovyihangana, hajya hoza umuntu wo mu Rwanda canke wa hehe akaza akaduhagarara hejuru ngo araducungerera umutekano, twiva twiga abanyagihugu twenyene gusa, ngo aratuganza, ngo aradutwara, tubona ko ari umunyamahanga. Abanyagihugu twe twenyene tutamwifatiye, tutabagurukiyeko, n'inkobo bafise tukazibaka. Ivyabo bigira muri Kongo nyene. N'abajya abanyagihugu bo muri Kongo nabone je ndabagaya, birirwa barakubitwa bari ngaho oye ntibigwanirire. Yemwe abantu nshimiye n'aba bantu bahagurutse bamenyesha makuru, nibavuge ku Rwanda rwose nago baruvuge. Rufise ibyo gwivye mugarubuza ibyo kurya, rufise ibyo rusahura muri Kongo, kubakishije igihugu kujya so kubaka, kuko bijya bishobora gusambuka mu mwanya mutoya. Urashobora kubaka ibintu mu byo wivye, inzara ije ugaca ubigurisha, ko so kubaka. Dusenge gusa indongozi z'u Burundi Imana igume zihiyerekwa kabisa, zareretswe. Hama dusengera igisirikare cacu muri Kongo, ntukaryama udasengeye igihugu di. Hari umugabo nkunda yitwa Isidore Mbayahaga, ati ahubwo twategerezwa kumenya ingabo zacu ziri, tukazishira amazi yo kunwa, tukazishira n'ivyo kurya. Ntabwo jewe bari bakwiye kutubwira twege abene igihugu tutari muri Kongo, tugaterateranya n'amazi,
tukavuga tuti tuyarungikiye ingabo zacu ziri muri Kongo, kuko je ndabona muri Afrika nzima bariko baduha amateka, abasirikare bariko baduha amateka. Hari abandi bumva bavugwa, ndaribwa yavuze ngo afise igisirikare gikomeye, ngo afise ubwirinzi, ngo yoza mu Burundi yotumese, mugabo twamumeseye mu Kongo. Ntitwateye mu Rwanda tujabutseyo, mugabo Kagame azo kwisanga ata mugabo n'umwe canke umusore agisigaranye, bose bahereye muri Kongo. Niho Imana yamusukiye, asukayo ingabo ziwe. Ikimbabaje rero, Kagame we n'umukozi wa shetani, ni kinwa amaraso, ajya n'amaraso y'abanyarwanda ariko arasesa, yatumwe na shetani kugira amuhereza ubusore bwo mu Rwanda bwose n'ubw'ahandi, amuhereza abasore bagiye bahunze bo mu Burundi n'abagabo bagiye bahunze bo mu Burundi. Ahubwo dusenge Imana ihumura amaso abantu babone. Urashaka kubona umuntu aza gupfira mu kindi gihugu atazi icyo agiye gupfira, birababaje. Imana ituzigamire ingabo zacu, izishireko inkinzo, insasu zobatumbera zice ziraba hejuru, izigere zitumbera ingabo zacu z'u Burundi. Nukuri Imana iri mu Burundi, ariko kanatsinda. Nawe woba uri umunyavyaha, kandi ko Imana yavuze, cyangwa bajya yavuze ngo naho ibyaha byanyu vyotukura tukutuku, ariko ukemera ugaca bugufi ukavuga uti mbabarira, ngo nzovyeza nka sheregi. Umuntu w'icubahiro aba ahawe icubahiro. Burya umukuru w'igihugu, ku bantu batabizi, burya umukuru w'igihugu ni Imana, ni Imana ya kabiri. Burya havuye Imana haca haza umukuru w'igihugu. Ayo umukuru w'igihugu afite icubahiro kirenze. Umukuru w'igihugu agiye muri stade agapfukama akavuga ati Imana nguhaye icubahiro. Umukuru w'igihugu akoranije igihugu cose, abashikiranganje, abashinga amateka, abashizwe hejuru bose mu gihugu, akabamarana iminsi 3 bose ababwira ati pfukama, twubaha Imana, dusenga Imana, pfukama twige, twubahe Imana. Abajenerali, ingabo z'igihugu, abapolisi, pfukama. Ese wewe woza utabaganye uje wambaye ibiki ngura umuzungu? Kagame wese no Rwanda muvuga uwo muntu kamuhangara. Abafise abamarayika bari hejuru bavuga bati stop, warakoze ibyo ukora byose mugabo ugeze ahantu, stop. Burya ibihugu byose nubwo byokwanka Burundi, Uganda ikanka Burundi, Rwanda rukanka Burundi, Amerika ikanka Burundi, dukunzwe n'Imana byose bitegereza kugenda neza kweri, nta kindi. None abasoda muri Afrika y'Epfo, muri Kongo baragiye, n'abatanzania baragiye, n'abahehe n'abandi bose bari baje muri Kongo baragiye. Mugaye Imana ikiravuga iti reka ndabereka ingene Gideyoni byagenze. Imana yabwiye Gideyoni ngumviriza, ngo reka kwiriguraho gora, izo ngabo ufise reka ndazigupimire. Bazitwara ku mugezi, barazipima, bakuramwo nyinshi, basigaza nke. No muri Kongo niko byagenze.
ingabo nyinshi zavuyemo ziragenda, imana yisigariza iz'umutima winangiriye zubaha imana, arizo ingabo z'Uburundi. Nizo Kagame zamubijije icuya, yarazi ko agomba ace yinjira Buvira adurumbanye. Dushimira abanyamurenge nabo bamwe bamwe bariko bahumutse, urabona ko abanyamurenge nabone bacitsemwo ibipande bibiri. Hariho abantu imana yiziganiriza, bo biyita ngo bifobagane ngo n'abanyakagara. Abanyakagara bigaragara ko ari ab'imana yisigarije, abandi banyamurenge nabo ngo bitwa ibifobagane, bagenda gushigikira ubwicanyi, bagashigikira izo za Tabara. Ariko imana nasanze ishigikira abayisize ku mutima. Ico gituma abarundi bahagaze muri Kongo, Uganda yajugumiye, u Rwanda rukajugumira, na Amerika ikibaza iti ivyo ni biki, Ububirigi bukavuga buti ivyo ni biki. Erega natwe tutagiye, ico gihugu tuzosanga arico cakoze amateka muri Kongo. Dushimira imana rero izigama igihugu cacu.